igihe mwabihana nta rezo sosi mwagiyeko urumva n'igihe mwakundana niba mwamenyaniye kuri rezo sosi ntimwabishitse ku mugaragaro rero mu gihe muvanye nta mpamvu yo kuba muja kuri rezo sosi kwimara amaza kuja kwandika ivyanyu kuja kuvuga ngo ugaragaza umuntu mwerekana uko atari kuko ntiyagusofye ntiyakwivye wowe warafashe ikintu nk'uko umukunda neza n'umutima wawe urakimuha mugire none umva vyanse urashobora kubijya muguruma mu gihe we vyanse uri kuramukonza none kubera iki wowe mu gihe uri ku bavyeyi yego hari ibintu udashobora kuronka byose uri umuhungu uri cyangwa uri udashoboye kwijiha uvuga ati jewe ndi umuntu w'umusore ndiyubashe uri umuhungu nyine ujya amahera y'abakobwa umugara mu mutwe nta kindi kintu ushobora gukora ni nk'uko uri umukobwa ujya amahera utaruhiye naho nyine umugara mu mutwe kuko ushobora none nk'umuntu urakundana n'umuntu okay basi ikintu rero wobwira abo bantu baba barya baba baribwa Salut guys, muraho murakomeye. J'espère ko meze neza, muguwe neza. Mushima Imana uko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe na Sebo Bicondition, muramuzi. Sijyambere aje ngaha, turamaze kuganira inshuro zitari nkeya. Uramusuko yadukumbuye muri studio yaje kugira ngo dushobore kuganira ushaka kuramutsa abantu. turamukije abanywanyi ba BI Amakuru yawe iminsi umeze neza uko bya bintu byarasaze biguma bikwira ego bugenda ugize pube ubabwire niba ari byo utandaza kugira bazoze kugushorera no gushatsa abambaye imiringa none uwambaye kirezi ntamenya ko cera none kugira ngo ushaka kwambara ibyo bintu byose bishobora kuba bingana gutyo uba abawumva ari normal bikuremera biranezera kwambara byinshi Cedric bite amakuru ni meza ndashima Ibujumbura ni sawa turashima bukebe kuko biri by'Ibujumbura atari uko gusara yabuze gito ubunye ugumugenda nyene uhahonda irenge ni tuga twisika ku ma station gatendere ko kiboneka ubunye imodoka yawe imaze iminsi ngahe kuri station ni myinshi ni myinshi Okay, murabibona turi kumwe na Cedric tuje kugira ngo dusubire kuganira ikiganiro tutafanyaje n'ikiganiro dukora turarondera theme dukorera ko tugashobora kuganira ku bintu ibibazo bimwe abantu bashobora kuba bibaza muri societe umwe kiyumvira ati iki ni kibazo iyi ni kosa iri si kosa mugabo tugashobora kuzanga kugira ngo dushobore kuganira n'undi muntu atubwira ingene ashobora kuba byumva uno musore nahisemo gusuranze dushobora kuganira na Cedric ku bintu vyerekeranye n'abantu bajya amafaranga genre nk'ubu unye wowe ugaha amafaranga umuntu hanyuma ukagaruka kuvyidogera mu nyuma mbega ninde muri ico gihe aba afise ikosa iyo umuntu aguhaye amafaranga yiwe ukayarya hari kosa uba ufise umwe wese rero arashobora kuza kutubwira inyuma y'ikiganiro mugabo no musi tugira tubanza tuganire na Cedric hari umuntu araguha amahera ngo uyarye bon ndimo tuvuga ku bakundana sikuba twavuga ku bakundana abo twavuga ku babeshanya ku bakundana rero baba babeshanya gute babesha uko urumva uwo muntu aja kuvuga yuko bamuriye amafaranga ariko bahebana kuko umuntu mugabo gikundana ntavuga ko ari karayamu none umuntu yavuga gute kumuriye amafaranga mugikundana hari abatipe bidoga canke abakobwa kavuga ati ujya muntu ndamushira ko amahera menshi urabona umuntu yidogera umuntu bakundana yego nta muntu yidogera umuntu bamukundana igarama yose uri kuramushirako abari yiwawe niwe ushaka kwamera numva uri kumushirako tuma agira agaciro niyo garama uri kuramo mugabo mugihe rero umuntu mudakundana mubeshanya iyo muvanye ucurogereta ivyo maze gukonsoma kuri we kuko urumva babimuhaye uzi ngo murakundana nawe akaba ari karakubesha igituma turiko turavuga ibi bintu hari abantu baje duhora twumva bidoga surtout les diaspora ababa bakobwa canke abahungu bashobora kuza kuvuga ngo naramuhaye amafaranga ngo hama yarayandiye ugasanga ko baratushira amafoto y'abakobwa ku ma social media canke y'abahungu bavuga ngo uyu muhungu ngo ni kirara ngo ajya amahera y'abahungu benshi ego mugabo twe rero Cedric nkaca ndamubaza none rero wowe uvuga uti bajya abakobwa bashobora kushira ku ma social media canke bajya abahungu ntaco biba bitwaye bijyana amakosa kubera nta muntu oya dis-moi
baba bariko barababeshera iyo umaze gushirwa ko n'umwe canke n'ababiri ntabari karamubeshera mugabo urumva ukuntu biba bimeze nukuba afise n'umubabaro abafise nyene gutanga amafaranga hama ushobora gukora ikintu kubera ishavu ubitewe n'ivyo umaze yahora gusaba yahora gukonsoma kuko wewe ari n'igihe ashobora kuba atagukunda mugasanga ariko abikora kugira gukonsoma batikiye uyu muntu abona ko ankunda agirenda wakabisaba nko kumengo wewe ni kugira gusa arabe kubimuha aronka inzira gucamo akavuga ati kiye kugira ndamuprovoke ndabe aho no mu katira kugira amune ko tari kumwe reka nze namusaba ibintu naho none iyo ariko rabigusaba ubibona neza ko akora gusaba amafaranga kweri kuyamuha bivanye nuko wumva waba yamuha nuko wamukunda urumva baba ari abona yuko niya yamuha atashobora kumuheba canke abayumva yuko ashaka ko ndayafise reka ndayamuhe nzoyamwima abandi bayamuhe usanga aranyase kandi ndayafise akaca bakapabure yo kuyamuha hama apre yaho hari igihe binanirana ashaka mubwira ati ntayafise mu nyuma kumva akamufatira mu rindi kosa akaca amubwira ati tuvane akaca araba yamahera yose ukuntu yagiye aritanga amuha amafaranga abona ataco yigeze amwima akaca abona rero muri uwo mwanya bamaze kuvana nihaca avuga ati jewe simbona icyatumye je nawe tuvana ntiyankunda ntiraje jyaga kuri rezo sose ukaca usanga ashize ku muntu nakayaranyivye mugabo ntaba yakwivye uko umuntu akwiba n'ujya muntu akora mu mufuko agutwara ikintu utuwa rero niya yajya yose naho yokurya yose akayamara we ntaco biba bitwara nta kintu kimwe biba bitwara Cedric we nkubu uri kurashira mitaye mu muntu wewe uguma wamuhaye n'imodoka uramuhaye n'inzu uramuguriye hanyuma munyuma akakubwira ati ndabihevye stress tukiri kumwe wumva umenga ni sawa ntaco biba bitwaye urabona nico cyakene nakubwiye yuko wowe uri kurabimuha ubumukunda mugabo urumva ntagukunda uravyumva kandi byama biriko biba ahantu henshi ni nkuko hari abantu bari hanze abakobwa bibwa n'abantu ino akavuga ati James umutipe dukunda nino ni nkuko hari abatipe bari mu mahanga ba diaspora bibwa n'abakobwa nyene bari ino akamufinansa ibintu wasanga muhiri wabo nta modoka arabagurira uravyumva mugafise umukobwa bakunda nino uravyumva cyangwa umuhungu bakunda nino n'umukobwa ari hari yanye cye bahuriye kuri rezo sosi barayaze urumva bamara kuyaga ugasanga uwo muntu baragiye mu rukundo je marambura nk'inkunda zo kuri social media rezo sosi sinyinshi ariko hari abahakura bagakundana bikagenda neza n'abandi bihankira kubera iki ugasanga wewe uronse ariko parvena kurya ajya amafaranga rero mu gihe aje afise iyindi ntumbero watari ufise wo mufise ko umugambi uwo mugambi atawabona akaba ashaka gukonsoma urumva ntimushobora ntaco muzokugera none ni kweri ki baca bavyagiriza ngo ni inkundo zo ku social media none nta bantu bashobora kwankana kandi barakundanye bari kumwe Jean babonana bitari na a distance mugabo bikanga no muri iyo ntumbero uraboneka ndakwere ukuntu babayemwo burya ibintu bitirimutse abantu ni byinshi hari abashobora gupfa ivyahuye n'ibimusamaza yaba umuhungu cyangwa yaba umukobwa uravyumva umuhungu arashobora guhura n'umukobwa akabona undi amusamaje asumbye ubwiza we abonye ko asumbye ubwiza wundi bari kumwe ariwe mwiza kuri we canke umukobwa nawe agasamazwa n'uwundi abonye amuhendesheje ibihenda amaso ugasanga urukundo rwabo ruvuga yuko rutabarwari ruhari basi ruba rwari ruhari none niba rushobora gutwarwa n'ivyo nta ruba ruhari basi muri ako kanya none ko ntibaba bari bakundanye rega urukundo ruja kuva ari uko mwe nawe muvanyeko donc n'abantu bashobora kuba bakiri kumwe mugabo batakikundana nta bantu bashobora kuvuga we nkuko nyene wari uri kurabivuga umuntu akavuga ati ko rya muntu namushizemo imitahe myinshi reka ngumane nawe kubera ndabona yuko umenga no bampomvye cyo ukavuga uti byo hava bingora no hava nsubira kugira mugabo ugasanga entre abo bantu ibintu byara nta kintu kikihari urabona nta sentiment nkadazi yari yumva avant umuntu iyo mumaze kugira ikintu mupfa nk'abantu bakundanye iyo hatabayemo umwe aca bugufi muri bo yibagire ibyabaye kenshi rijya kosa rya marikaruka bigaruka nico bituma ravuga ati rwa rukundo naho rubandanya musanga rijya kosa ryasubiye kugaruka okay kuko wewe niba umutipe basi
wowe uramubeshe cyangwa arakubwiye ikintu ukirenze ko urabyumva, harabonye ko utamwubashe urabyumva, umenga uramugaye urabyumva. Niyo n'ikindi gihe akubwiye ikintu kuko urumva si ngombwa umuntu aho ugiye hose wamubwiye. Hari igihe ashobora gutelefona agacamo ati cyese ndi hafi ndi muhira indana ndi kumwe n'abantu baca bati kubera ko wagiye utambwiye, ukacabona yuko umengo uri mu bindi. Hariho n'abandi bumvire ya confiance citangura gutaka ubyumva. Hari igihe wewe nawe usanga ashatse kurondera abandi, cyangwa usanga umukobwa nawe kuko ubwo tipa mwagirije agiye mu zindi ngeso mbi. Ni nkuko n'abahungu hariho ubona umukobwa mwagirije ibi bikaca biba abona yuko ariko yamaze kugira azagira bati cyanzuku nyanzuku. Okay, muri imisi heze hariho inkuru yagiye iravugwa, urabizi abantu bazwi tutirirwa turarinda turasubiramwo, yakunze umuntu hanyuma aramusaba demande de mariage, hanyuma haza kuza mu nyuma ama preuve bavuga ngo bahora bamuha amafaranga ngo bagirana kandi n'umuhungu, ngo bahora bamuha amahera ngo ni gisuma, ngo ajya amahera y'abandi y'ibiki n'ibiki. Ko kera tuzi ko abagore aribo bari bafise ingeso mbi yo kuza gutwara amahera y'abagabo n'ibiki n'ibiki. Gute abahungu nabo mwagiye kuja muri iyo mico, hanyuma ikindi naco n'urya muntu wovuga yuko bijya bintu atabura urusuma nkuko babimwagiriza, uvuga uti ni bon arakayajya. Ega igiyandagaje nawe utabijya amahera batanze uba yafise urumva. None nk'ubu urafashe uragura imodoka umuntu muri fiançailles ejo muravanye imodoka wayimuguriye ni kado wamuhaye. Kado nta muntu bayaka. Utiro n'abantu baba bakoye bajya abantu dufate nk'ubu unye kado turemeze ko inkwana ari kado ihabwa umuvyeyi. Ubu unye umukobwa wamukoye hanyuma harageze ahantu ni muraja kubana mu nzu arakubwiye ati je ndabivuyemo ntuwo yishuza wewe nta nkwano bajago. Ni nkuko babwira ati nta nkwano. None reka ndakubaza, urabona umuntu iyo umugore bavanye se bakamufatira mu ikosa basubira babona umukobwa bakamusubiza inkwano? Cemana numva abantu bazisubiza iyo bivuye ku mugobwa avuga ati okay abantu bayisubiza inkwano bayisubiza mu gihe umukobwa agiye kurongorwa n'uwundi ahevye wa wundi akaja ku wundi, ni wa wundi amutwaye asubiza inkwano umwe yayitanga. None uvyumva none mugo urumva nta nibiba bigize mugo ibindi navyo ukuntu biba bibaye. Ni nkuko ushobora kugurira imodoka umuntu uyimuguriye kubera umukunda urumva, mu gihe uguriye ikintu kubera umuntu mukunda urumva. None haraba type benshi babona sister wiwe ari ngaha mu Burundi nta iPhone 13 afise akaca yigurira umushire telefone y'imiliyoni zingahe uravyumva, kandi sister wiwe afise Tecno cyane Samsung uravyumva uzanga bayaramuhaye mama wiwe nta modoka afise. Mugo umushire wagana musera akamubwira ngo jewe nkeneye bana imodoka amataxi yananiye mba muri iyo taxi usanga arayimara inkundere kinkundo ziratandukanye ubwo bw'abavyeyi nuko uwo mukunzi sico kintu. Rero wewe ujya wa mukunzi uri kwima kubera umukunzi araguhemukiye. None eske ushobora gufata ivyo umuntu aguhemukiye ngufata ucuja kubishira kuri rezo sosi mwararatse ukirene umwicira izina kwera ivyo bibaye. Uvuga uti uyo muntu arafise uburenganzira bwo kubijya kandi akabijya mu murwa neza cyane go, hanyuma naho byoshika mukavana ni mugumane genre nubireke ni kado wamuhaye byaheranye na kijya gihe nyene. Igihe mwabihana nta rezo sosi mwagiyeko urumva. Nigihe mwakundana niba mwamenyaniye kuri rezo sosi ntimwabishitse ku mugaragaro. Rero mu gihe muvanye nta mpamvu yo kuba muja kuri rezo sosi kwimara amaza kuja kwandika ivyanyu kuja kuvuga ngo ugaragaza umuntu mwerekana uko atari kuko ntiyagusofye ntiyakwivye wowe warafashe ikintu nkuko umukunda neza n'umutima wawe urakimuha. Mugire muvanye oya mugabo nuko twagiye turavuga gutyo, ariko urabizi ko non seulement abantu bari hanze no ngaha mu Burundi n'abantu bari ngaha hari umuntu ashaka kuvuga ngo ujya mugabo ngo je naramuhaye ibingo naramwigishije amashuri. Uravyibuka par exemple nk'abantu bavuga ngo bamwigishije amashuri acika ngo muri secondaire hanyuma ugasanga uwo mugabo no kwiga ntiyize, ha mugore arahejeje ishuri
umukobwa yijaniye n'abandi yijaniye n'undi mugabo agasanga kuvuga ngo yamwigishije ngo kuva ngo acika secondaire ngo hanyuma ngo aramuhevye urabizi ko vyabambiri ko biravuga cyane ngo barakundanye ngo namuhaye byose wama namuhevye nuko tuguma tuvuga abo hanze gusa ariko urabizi ko abantu benshi bakunda kwidoga ibintu baba baratanze bakundana urabona ivyo birakunda kuba mu kibano kandi ntibizokwigera bihera kubera iyo ukunda umuntu uramwigura kandi si ku bahungu ku bakobwa ni amakategori yose urumva ntitwavuga uruhande cyangwa tuvuge hari n'abakobwa bariho bito hari abakobwa bibwa gakunda umutipe akamuha ivyiwe kandi abari kabimuha kubera mukunda urumva hari abahungu bakunda abakobwa ari no hanze cyangwa ari ngaha anye agakora ivyo ronse byose akamushariza uravyumva shopping y'impuzu akamugirira ya umukobwa agira shopping umuhungu muri zo kategori zose mugabo rero iyo birangiye ushobora kugira shopping umuhungu wanashimuka amaje ado poche yo kuja gusohoka kwera ufise akazi keza bikarangira musanze ya mafaranga yawe aja kuyasohokanamwe abandi urumva kandi ni umutuma begwa ni utuma girana ha monde agira shopping umukobwa nawe bikarangira sanze abegwa aja gusohokana n'abandi urumva izo mpande zibiri rero muri ico gihe biba biri ko bituma bititura abantu urukundo kuko harabamwe ugucika intege kw'abantu kuko niba bikubaye kubunye ariko ikuyatanga ayo mahera uri obligé kumukundana n'umuntu muha mahera iyo umuntu mukundana yagusavye ikintu uburi capable ko kimuha kubera ubwo ati ndamukunda nta wundi muntu yogisaba hariho nk'abo ushobora kumva umukunzi bavuga ati jewe nk'ubu ndakimwimye ashobora kuja kubisaba abandi ugasanga abo bandi niho baronseho kumutegera bamushize mu ngeso mbi kubera iki ico kintu aragishaka yakisavye nk'umukunzi ugasanga nko bari karamupyeje ugasanga bariko ukaje uvuga ati cyenda kimuhaye kwana mugabo usanga nawe uko umumenyereje umuntu wari wese agenda araguka okay basi ikintu rero wobwira abo bantu baba barya baba baribwa ayo mafaranga nabo bayarya bakaguma bahemu ikintu twanura abo bantu baba bayarya baba bayaribwa twanura yuko umuntu wese ico umuntu udakunda wokireka kandi biriko birigenza oya urabizi ko ari abantu bizigitira ku muntu ugasanga kera babita ngo batumukutumukwe tumukutumukwe ni ukuvuga tumujye tumumare uravyumva rero ico gihe mu gihe ubonye ibintu biriko birigenza waba uri umusore yiyubashe waba uri umukobwa yiyubashe ntujane n'ibihe urumva kuko ibihe bikwicira izina waba uri umuhungu yiyubashe waba umukobwa yiyubashe ntuvuge ngo ibi biriko biragusamaza kuko burya umuntu agira ibintu vy'uwundi muntu atari capable yuko bazobana abona yuko ari kamutakariza umwanya hanyuma mu gihe wo bijyanaho muri kumwe hanyuma mu nyuma bikanka ko mugumana none umva vyanse urashobora kubijya mu nguruma mu gihe we vyanse uri kuramukonza none kubera iki wowe mu gihe uri kubavyeyi yego hari ibintu udashobora kuronka byose uri umuhungu uri cyangwa uri udashoboye kwijiha uvuga ati jewe ndi umuntu w'umusore ndiyubashe uri umuhungu wonyene ujya amahera y'abakobwa umugara mu mutwe nta kindi kintu ushobora gukora ni nk'uko uri umukobwa ujya amahera utaruhiye naho nyene umugara mu mutwe kuko ntushobora none nk'umuntu urakundanye n'umuntu arakushobora guha nka 500,000 1 million uravyumva wiri kuryamye ni kuja muri shopping ukaja kugura amakanzu ya 80 saka 80 uri umuhungu n'uja kugura amashati ya 150 atakeneye kurakora atanayo kuri kuryamye weekend ukaca usohoka aragwaye amafaranga urasohotse none umva uzoja gukora akazi ka 500,000 gute kakwinjiriza amafaranga utondane ndijiska vendredi cyangwa jusqu'à dimanche aho je nibaza yuko Cedri umuntu yarakwiye yamaze kuronka iyo chance yo kuronka umuntu bazi nafuma za reparnya duke kugira nibahebana ntazoca asubira gucika imbwa nyene jongo abe hasi kubera urabizi ko bihora bishika ugasanga uwo muntu baravanye hanyuma yakubise yasubiye hasi ya zero niba wari wamenyeye kuronka miliyoni none ugacuzura bura na 10,000 ucusanga bigoranye urabona abaho ni kwa kone nabwira abaho
utegura kazoza kawe utavuga ati ejo iwanje hazoba hameze uku mu vyo burimwo vyose kuko utiyumvira ejo haza iwawe ntushobora gutegura kubika kuziganya nico ca kintu uvuga ati ico ni ikintu ni ekonomi uba ufise kuvuga ati jewe ibi bintu ndiko ndaronka ejo iwanje bizokwamuku reka ntegure ejo iwanje ukuntu bizoba bimeze urumva rero mu gihe wowe uvuze ati jewe ibi bintu ndiko ukaguma urya gusa ubona yuko vyose ari ukurya inda ntishima inda ico uyihaye uno munsi ejo isubira kubaza ibindi urumva rero mu gihe wowe uvuga ati jewe ibi bintu ndabona yuko ejo dushobora kuvana ukavuga ati jewe nashobora kwikonomiza urashobora no kuguha ibintu waguha amafaranga ukavuga ati jewe amafaranga ndayashyize ahantu kuri konti urumva mugabo wayakiriye uravyumva wayakiriye mugabo none kubera iki urashobora kuyatora wanashima ukayakoresha ugasanga wowe uraronse intere kuri ya mahera uravyumva hama undi yagira aravuga bati okay jewe wampaye amahera gira amahera wampaye kugira je ndagusubizayo wampaye ugasanga wowe waramaze kugufinansamwa ya mafaranga ibintu vyo ariko arakwinjiritse hama yagira aravuga ugasanga warafise inyungu ibintu vyo wikoreye muri ayo mafaranga ukamubwira ati ntiwampaye gira amafagitire y'ibintu wampaye je sindi umuntu inzara ntiturinda turasheguzanya ku mafaranga tubirana indero amafagitire y'ibintu wampaye vyose hama ndabigusubiza okay je bari sawa message nuko hama baba type babona yuko uri umutipe wiyubashe ubona ko uri umuntu ugize no gukora amaboko mu muzu ugakora ukajya yubiri yashu urumva kuko uri umuhungu naho utari kurakora naho ushaka kurongwa n'umuntu afite amafaranga angana gute umuhungu ararongorwa bo yego udafite amafaranga uba warongo naho buri umuhungu oya Cedric urashobora gukunda umuntu mutanganya amafaranga ariko ugasanga wamukunze pango warongowe mugabo kandi umuntu akakubaha uramukunza gusumbya amafaranga none azokubaka gute ngira ndaguha karorero kandi unyishure imyaka abagabo batunga abagore niko abagore mwe idutunga umugore yo gutunga imyaka kubera iki kwanza ni ntungu tunze mu nzu reka igitungwa n'ikintu umuntu abatunze mu nzu Cedric basi imyaka umugabo asuma mu rugo basi none umugore nashaka reka n'ivyambite nyene wari kuravuga umuntu uramuzanye mugize igipupe mu nzu sivyo none nuwo kwicara nuwo kuguma yicaye ngaho nyene hanyuma uzoza uraza nese hande hava kakakenge nkako nyene wari kuravuga je nagira ngo mu rugo mwana mukwiye niba nawe uzi neza yuko ushobora kuza ico terereye mu rugo woza ugashira hamwe n'umugabo wawe niba ari ico kike afise agashira hamwe nawe ugashira hamwe hanyuma mukubaka mwese pa kuvuga ngo uramutunze ko umusumira Jean hagume yicaye ngaho mu nzu ugumuzana amahera uzana amahera nutayazana ni wapfa bizosho bigenda gose iconye kirabaho mbwa ku bantu bari mariye hari umuntu ashobora kwaticewe aravye ivyo afise n'ivyo yinjiza watekeye sinye ko umugore wanje akora kandi bariho none muri ico gihe uwo mugore wawe nawe uba wamwiyumviriyeko oya ntuba wamwiyumviriye niba yari we yabihisemo akakubwira ati okay ubu munsi jewe nshaka yuko jewe niba ushaka ko nguma nicaye mu nzu itsoke ntangorane nima ariko hari abandi bagore badafise kuguma bicaye mu nzu kweri kabazungu duhora tubibona mu mapeyi y'abazungu ico badusumbije umugore azinduka akagenda agakora n'umugabo akaza agakora hama mugakora mwese mugashira hamwe atitaye ngo uno munsi ngo turaza abantu benshi bafite amahera menshi kandi ubu Bill Gates umugore we yicaye mu nzu aramurindiriye ngo pourtant afise amahera menshi comment est-ce que wowe ushobora kuza kubwira umuntu ngo ni ajyame mu nzu ngo urafise amahera bana muri Afrika uravye turacafise imico urabona abantu tubaho hari abakozi hari iki numva mu bihugu bindi navyo nta mukozi cyo gituma kubwira yuko uyakora n'uyagakora ugahuriza hamwe none ivyo mukozi none ko amahera asubira kugaruka kubasohokamwo hama none iburaya ko atabakozi bakoresha nuko babona yuko iyo valeur rega twebwe ibi bintu byo gukoresha umukozi nuko batarabiha agaciro oya je nibaza yuko Cedric ni ibintu bimugaza mu mutwe none hari umuntu ushobora gusanga ashobora kuba afise imyaka plus de 23 ans ataramenya kwimesurira habaho atazi no guteka umuceri wumuhaye atoshobora kuwuteka n'impuzu amesurirwa n'abakozi uravyumva adashobora kwimesurira uravyumva
ikintu cyose amenyereye ari umukozi. Je nibaza yuko nanje muri ico gihe Cedri ni kubera yuko petitire ni kuba wakuze byorosha hamuja gukora ibindi mugabo hanze naho ukagira nawe baricara ngo akora mesa ico ni kimwe ikigira kabiri ni waguma muhira ni mwaba abo hanze la majorité abana baba batwara mu macreche bafise umwaka umwe hama bose bakaja gupambana hama bakagaruka bagateka amakwizina baba bari mu nzu amastock ibintu byose barasuma bakaza bagatekera ngaho mu Burundi umwana wawe uzo budafise n'ibihumbi 100 winjiza ku kwezi creche uramaze kubaza amahera macreche agira umukozi umuzana kugira kurabira umwana hama ni waza kudandaza utuntu mu isoko uze kuronka umuntu asigarana umwana kubera yuko nta mahera ufise yo kumutwara muri creche birazimvye nibaze yuko umunsi mu Burundi natwe tworonka amafaranga akwiye yo gushira abana bacu ukaronka ubwo buzima bw'abazungu naho bavuga ngo abazungu nta bakozi bakoresha nabo nyene ngira bo biheba byose byobaho okay ikintu twohanura abo bantu bari mu rukundo baba bari ino baba bari hanze nuko abo bakundana bari ino ko bari mu rukundo rw'ukuri canke batari ko barabasamaza kuko umuntu muri kumwe simaka mwaguma babwira ibyo umurungikiro uri hanze yaba umukobwa yaba umuhungu asubo bakundana ino kuraba yuko niba umuhaye amafaranga fata yuko yahevye kuko umuntu mukundana fata ko yahevye ejo ntuje kurira widoge kuko bavuga ari ibintu bavuga ati ico utangishije ukubamfu kuko ni kubimenya okay wabikoze ubikunda kandi wabikoze ubihise naho woshaka ko ati imiliyoni 30 haraba bari w'imiliyoni 30 haraba bari w'imiliyoni 30 yego cyarugeze wo twigeze kuyagarambwira muramuga bari muri za Omani arambwira yuko yakoze imyaka 3 arunkira amahera umutipe hageze ko avayo acengo aje bagire mariage ageze kuri airport arakomwitaba telefone arayizi yaramubayaga kuri telefone we urumva no kuguma aronka amafaranga amwereka ibikorwa ari karakora akamwereka ibintu yuguruje amashopu y'impuzu ibiki urumva biguma ruko ubu nawe benshi barayarungika akabwira umuntu ngurira parcelle ngirika batipe bakundana ibintu akora kwa mumutaye wagaruka ngaho kamubona urumva kubera urumva n'amafaranga utanze ataye preve nimwe ihari wewe rero uvuga uti niyaba yayatanze mu gihe hari umugamba ashaka ko bakorana areke kubishiramo ko bakundana arondere icanditse bakora gufasha umuntu birabaho urumva kandi no gutakaza ikintu n'uruhombo rurabaho urumva fata ko niba umuhaye kuko umuntu mukundana so kwama gutura ingorane gusa kandi so kwama mu ngorane urumva iyo ingorane zibaye yo kwibuka ruko wewe wagize abuze ico akuronderako aruko abuze ati nananiwe ntabwo nakabwa ntabwire ngo mugihe rero umuhaye niba umuntu uvuze ati jewe ndamuhaye amafaranga y'imodoka ejo mukavana ntusubire kuvuga ngo je ngo nakamujya modoka nje nayimuguriye canke niba umuntu waramufashije wamukuramo amafaranga agakora ibintu mukavana fata yuko bijya wabimuha kubera muri irya relation y'urukundo urumva niba nawe ubwo ati jewe niba ndi ntari capable yo kwa nkunda ntakeneye jo kugira fata ivyo bintu vyawe ubigumye mubwira ati jewe umunsi twabanye utoshaka usaba ico ushaka cyose muga mutarabana zero naho mwa mutarabana bashobora mubwira ati jewe nzogura ico nshoboye mugo ubona yuko umwaya kivuye ku mutima ubwo ati jewe jo naho twovana sinzogira uravyumva kandi umuhanya umutima apana kumengo wari kubimuhumengo uri kupinga nabandi ako ukamengo uri muri competition uri kuha ibintu mengo n'ibintu giye kuri ibintu kurage kwasanga ejo muvanye hatangwe kuba mutuntu tujambo muri abantu mukuze nti muri abana ni muri iki mutanga kuburanira indero mutanga kwishira ku ma social media mutangira ukasanga muri ko muraburanira indero abantu bakuze muvanye kujya mwafatanye mukuze niko bihera ibintu by'abantu bakuze bigahera mu ibanga we niba muvanye nahawe twereke mwa byarashitse kandi ibintu gushika n'ibintu bisanzwe kuvana n'umuntu n'ibintu bisanzwe kuko sagapata ni gufuri navyo nyine barabikira biravanako
Okay. Turagushimiye cyane Jacent. Wakoze kuza. Wakoze nibaza ko batwumvirije mwese mwabyumvise. Ikiganiro twako turavuga uno munsi byari ibintu by'abantu bidoga. Bakidogera ibintu batanze ku bakunzi babo ku bantu baba bari mu relation akagaruka za kuvuga ngo baramwivye ngo baragizene. Cedric avuga ati nta numwe yagukuye mu mufuko wayatanze yakunze ubishatse niba bayariye nuko nyene umva oya mjemba niko na nkasuba niba bayariye mba niko na umuntu agaruka ku vyidoga basi none basi uguriye ikintu umuntu uciuja kumwararatsa none wumva ico kintu kimuhaye wakimuhaye gute nicari kivuye ku mutima. Okay mwabyumvise aba yagitanze niba wagitanze kivuye ku mutima reka kugaruka kuvyararaza hama ikindi naca ati niba uri umukobwa wiyubashe ayo mahera niba yaguha yakire hama uinvestise uyakoresha umugambi hanyuma petete uwo munsi niyagaruka akagaruka ata kwidoga nimwahavana umubwira uti tora ibintu byawe turavanyeko hanyuma ntazoze kugucisha mwijisho niba uri umuhungu naho kura amaboko mu mpuzu bagenze hanyuma mureke kwigwa muryamye kubera ngo biterera ubumuga ayo mahera niba yaguha naho urumva uzokuba kugwawe ntibizoshoboka uzoza kuyarondera kandi mu bandi bantu bafise aya mafaranga kurumva oya ubashobora kuyagwaha gutwara kwera akakuganya kwera amafaranga haje uwundi nawe azogutwara kwera aya mafaranga kuko maze gushika ivyo umuntu ariko aragwa mukiri muri fiançailles si byagwa muri mu rugo hari n'igihe ashobora kubirenza ugaca usanga kwera wamaze ukumenyereza umuntu ni kwamenyera. Yego murakoze cyane rero mubandanye mudukurikirana ni BITV kwa kundi nyene turafise ama service atandukanye turafise amafoto turakora ibintu by'ama video turafise n'imbuga zitandukanye si YouTube gusa turakoresha na Facebook turakoresha TikTok turakoresha na Instagram murashaka kuturonka mwese hama Cedric wakoze cyane namwe mwakoze cyane. Yego ushobora kuba wumva ugutandukanye n'ivyo Cedric yavuze urashobora gusiga commentaire ego ukatubwira nawe ingene uvyumva canke niba bimaze kugushikira nawe ukavunira akagohe abandi murabona ko turi no ku Noel turegereje aba vacances mu misi z'abaraza badushwaremo so umukama Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu bye. Bye.